bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe iteka ryanje, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho umwe wese aherereye. Ngire ko nsaba n'imbabazi, tumaze iminsi ibiganiro tutabateramisha ko bikwiye kubera twari mu gikorwa cyo kwimuka. Turashimiye abantu bose mudukurikiranira ibiganiro byacu, tubandanya tubatumirira kugira sabone, kugira j'aime no gupartager musangiza inshuti n'abagenzi inkuru nziza. Ibiganiro byacu ducisha hano kugira ngo tubandanye twihesha iteka turihesha n'abandi. Abari mu bihugu byo hanze, bari mu Bubiligi, Suède, Canada, Etats-Unis, mubandanye mudushigikira kugira ngo igikorwa cacu gishobore kurambuka. No munsi Axia Vibes TV yatugejeje mu Bukeye, twahaheruka mu gihe twari tugandariye umusaserodoti w'umukama Patiri Amando Kana, aho twashoboye kuhahurira n'ubutumire wacu turaganira, none yongeye kudutera iteka aratwugururira umwango kugira ngo tuze kuyaga nawe, tubandanye dukuza iteka mu bantu, tubandanye dukuzanya mu kwemera. None utumire wacu mama kaze kuri Axia Vibes TV, mwidondore abariko baratwumviriza, mwongere mubaturambukirize. Baje kuramutsa ariko baratumviriza bose, ndaramukije amahoro ya Kristo umwe wese ahatumbereye. Niteka naje kuri jewe kuronka abashitsi na mwebwe. Ego nitwa Mama Maria Goreti Mbonehankuye, ndumubikira mwene Tereziya nkuko abamenyereye babona umwambaro. Ndamuje gutunga mu Bukeye mu kigo c'ishuri ry'imyuga lycée technique Notre-Dame du Sourire, ari muri paruwasi Bukeye, commune Muramvya, ubu province Gitega. None gabana mbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, mwotubwira mutubwiye ko murangurira ubutumwa muri lycée technique yo muri Sourire. None mwotubwira ngene mwiyumviriye ako kazina, aho hantu ko biri kose harangwa n'akanyamuneza. Eko hararangwa n'akanyamuneza, ariko ntiyiswe Sourire kubera akanyamuneza kaba kahari, oya ni irindi jambo. Bashinga rino shuri kubera kuva kera ryari ishuri ry'imyuga, kuva muri 70 na kangahe rigenda rirahindura amazina, ryaba ari privé hama riraba ishuri rya leta, c'est convention catholique riri mu minwe ya bene Terezi. Bimaze kumera gutyo, leta yarasaba ko rigira izina. Babikira rero bene Tereziya bariyumvira, baca baryitirira umugabekazi w'akamwemwe Notre-Dame du Sourire, vyandurutse ku muvunyi wa bene Tereziya ariwe Sainte Thérèse, aho Bikira Mariya amugirira neza akamumwenyurira. Ari umwana mutoyi yari yarwaye indwara akananira abahinga baramuvuje hose biranka, hama baragira nevene. Hama umunsi w'itsinda c'était le 13 mai, bariko barasenga mu cumba agwaye, papa wiwe nabo bavukana, hariyo igishusho ca Bikira Mariya, bariko barasengana wajya mu nkuko vyahora. Acabona ico gishusho kiri anime, kibaye nk'umuntu, abona ni Bikira Mariya amwenyura cane. Ego aca zanzamuka, aca yakize, aca yakira, aca bamutima, aca aramera neza, bose baca baranezerwa. Kubera uko gukira rero niho baciye bagira ati ni Bikira Mariya yamwenyuriye, yamukijije, aca harabaho rero izina bagira bati Bikira Mariya umugabekazi w'akamwemwe. Ico gishusho cari igishusho gisanzwe, muga murazi ko Bikira Mariya agira amazina menshi mu rwembo ry'ijuru, Roza y'akayobera. Hacaba rero Bikira
umugabekazi w'akamwenga hageze rero gutora izina rya rino shuri niho ababikira baca bavuga bati iri shuri turyitirire umugabekazi w'akamwenga wa wundi yamwenyurira Tereziya agowe agwaye abaganga baraje kuko ivyaranse ko Tereziya famiye yiwe ntiyarikeye kumuvuza rero barabishoboza vyari bishoboka baramuvuje vyaranse kubera ko hari n'abakirisu baca bibukira rero uwo muvyeyi rero ababikira mu kuvuga bati iri shure turyitire umugabekazi w'akamwemwe bashaka ko uwo bikira mariya mwene Tereziya azomwenyurira umwana wese azoza kwiga akamwenyurira umurezi wese azoba ari kuri rino shuri n'umukozi wese umuntu wese azoba asana ikintu na kino kigo c'umugabekazi w'akamwemwe bikira mariya amugirire neza amumwenyurire mu vyo azoba akeneye nivyo Saint Therese yabagwaye mugabo vyo dukenera mu bikira mariya murazi ko ari vyinshi cane vyinshi rwose vyugariza abantu ni vyinshi biri kwinshi rero araheza agaca abatabara aho rero utaribigura nambaza uwo muvyeyi turabibona ingene abigenza abana murazi araba umwana muri bino bihe akagira ingorane abavyeyi n'abashomeri abavyeyi baragwaye abavyeyi bakeneye iki n'iki 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 kubw'ivyo naje nkeneye umwana akamararira ukamubwira uti bwira bikira mariya ukumva catoye inyishu canke natwebwe abarezi ugabona uti umwaka bizomera gute abigisha nabo mfise ntibakwiye kandi abana ntibabige neza ukabwira uwo muvyeyi ukabona umusuri izina baragwaye umwigisha canke araje uvuga ati ino bikora ibintu bene ivyo tukabona tuti aramwenyura tumaze kuba tubizi gutyo ntusubira kwijiga iyo uzi ko ufise umuntu aza kugutabara uwo muvyeyi rero natujya twana two mu bindi wokabaza bakubwira ati je ndafise umuvyeyi ico kintu ciza cyane bacama rero harabana ico kintu naco c'agahimbare je mbona abana bo ngaha abana b'akanyamuneza babona barabivuga kandi nanje ndabishimira imyaka ndamaze barazi nabo nyene ko ndabwira nti muri abana beza vy'ukuri none bamaze imyaka myinshi uzurinde umukobwa wanje azoze gusanga imyaka 5 mugabo azoze kwiga kuri suri ubu ni mutoyi ahubwo nzogerageza nze ndasenga imana ngo hagume hameze neza hatera imbere mu kumera neza azohasange hameze neza umuvyeyi ntiyicaye umuvyeyi w'akamwemwe ntiyicaye mu bisaba je nahashitse kera muri octobre 2012 narambiye kandi nta kintu ndahidogera nyene vyaragenze neza yego cane yego uherutse igihe twaza hano mwaradushingiye intahe kuri patiri Amandukana urabona itariki 30 z'ukwezi kwa mbere yaravutse kandi mw'ijuru none Tereze niko bivuga yego mvuye ninjiye mu buzima yego yinjiye mu bundi buzima yaravutse mu buzima bwo mw'ijuru umusaseredoti wacu none gamama mwotubwira utashoboye gukurikirana zijya ntahe mwadushingiye mwotubwira muri make ubucuti uruhara patiri yari afise mu bucuti bwawe na Yezu yego yari afise uruhara ariko kandi ivyo mu mutima murabizi ntawo bidonda yari afise uruhara uherutse navuze ni ibicanyutse benshi kumbure bataza gushikiriza n'ukuntu araha umwanya umuntu agira murode ndavuga ko nanje yigeze kumpa umwanya nkanezerwa ndavuga n'umuntu yahaye umwanya gushika acerwa ku ndege kandi tuzi kurya umuntu atarasamaye rero afise uruhara nanje mu bucuti bwatwe na Yezu kandi n'ubu aracabufise kuko ari mw'ijuru niyo reka kumvugira yego yaragize uruhara
cyane kuko mu byo nkora twarabaye twegeranye muri universite ariko ico gihe nta byinshi twadusangiye uretse ko najayo nka profita ku nyigisho z'abandi bose ariko ikintu nyamukuru nuko naho nogenda nka profita mu bandi bose nagira nti ninamukenera umwanya ndawuronka mugabo vyagiye gukomera cane mu nyuma jewe narifise umuvyeyi w'umutima umuvyeyi w'umutima akenera kuja mu mashuri igihe kirekire atari hari ahejeje kwiga araha mu Burundi nk'imyaka nk'ibiri amaca arasubira aragenda kugira yige rwose kandi vyagenze uko vyasaba rero ko mfise uwundi aca amwunganira ari hafi kandi nawe nyene naho yari hanze umuvyeyi wanje yaba azi ko ncungereye mvuze umuntu abibona mpanuza rero yafashije vyinshi vyinshi nkeguruka nkuko nabivutse nico tugatwe na Yesu komere akambwira ko ari ugukomera nyene ari ugukomera ntagutinya ingwano urwana mu Mukama kandi ugatsinda kandi nazo ntizinaburaga ntizibura ukazitsindisha izo nkomezi zo mu Mukama hari ico novuga nicuko hajya iyo uzi ko nihagira igikoma uza kuronka umuntu akurasa nako wumva ukomeye kandi ngira n'ibigokoma bica bigabanuka rero nuko vyagenze ariko ico ntumva ahubwo nyene ugize n'ico unyibutsa hari ikintu gikunze kudutangaza twebwe abakristu basanzwe mvuga tutihebeye Imana turakunze kubona abihebeye Imana abasaseredoti abafurera ababikira baragenda muri foyer kuvoma inkomezi none gama mwebwe ababikira nabura muri mutima mwerana vyatanguye ryari birabaheza bikabafasha iki mu buzima bw'ihebye ubwa mbere na mbere ababikira abihebeye Imana abafurera n'abasaseredoti baragenda cane mu kigo ca Foyer de Charite kubenefisia inyigisho n'abandi baba bariko bararonka kubenefisia ikibanza c'agacerere uza gusenga ata muntu aza kukurondera hama narumvise kandi naravuze mperutse jeko n'undi bantu bagendera muri Foyer de Charite narumvise ko Yesu yavuganye na Mateho ati la maison Foyer de Charité la maison de mon cœur ouvert à tous la maison de mon cœur ouvert à tous ati abazohinjira bafise ibibazo bazotaha bidegemvya n'ibindi rero maze kumva ko hari ahantu hugururiwe bose kiretse wowe batamenye je sindumva muri Foyer ngo hasubije inyuma canke navyo ndumva nico gituma rero bose baragenda n'abihebeye Imana nyene ko baba bakeneye nabo iryo jambo ry'Imana nta muntu yoba umuntu w'Imana ngo aca yumva yakwije mu kuja kurondera ahandi hantu baba bariko bavuga Imana rero ni muri iyo ntumbero bajayo kuvyo kunagurwa navyo sinzi ko baba bagenda inyigisho zo kunagurwa muga kenshi tunabona bagendayo mu ma-adoration mu ma-evangelisation ajya aba yateguwe hari mu mitumire kanaka canke murajya amanevene nabo baragenda ngo kwijanye no kunagurwa ndazi ko hari ababikira baca mu nyigisho zo kunagurwa muri mutima mweranda kubinyerekeye nka jewe mwene Tereziya izo nyigisho twebwe kubera ko ari ubuzima rusange naho ushaka kudombora ngo numvise hariya biriko biragenda uku
ngo ncagenda ngo nanje ndagiye kunagurwa ariko ukunagurwa n'umutima mweranda vyaruguruwe turabiparticipamwo turavyitegurira mu muryango wacu w'abenekerezi kuva 2008 je nari narabibonye niga kuri universite kuva muri 2000 abo twigana bagenda banagurwa nkababona ubuzima bwahindutse nyene baryohewe ukabona uwahora atrisha mw'ishuri yabihevye ukabona utasenga asigaye asenga ukabona wari yijiwe asigaye atwenga neza akunda abantu nkavuga nti ibi bintu ni ivy'akamaro mbega je nobigira gute kuko udakuyemo kimwe ukeneye kuramo ikindi ukeneye rero bimaze kuba gutyo twaranaguwe nk'uko bigenda n'ubu baracanagurwa abinjiye barabategura iyo kadire nziza yo kunagurwa kuko bifise akamaro tuza kwemera Imana madamu tuba turabakirisi ubwihevyi buza gukomera kuko ubukirisi bwari bukomeye ubukirisi bwari buhasanzwe bwari buhasanzwe kugira rero ubandanye gukomera urakeneye kutayamira ngo yamire ugire ngo ndihebeye Imana nakurikije orere ndihebeye Imana nagize ibi n'ibi kugira ugumane ubushasha kwinagura ku mwanya kumara akanovera nibuka Jean Pierre ari retraite charismatique nigeze kujamo muri 2009 Jean Pierre acatubwira akantu naciye kumandakibuka yavuze ati comme pour dire mugende ngo murarame ngo muhejeje révision n'est pas un abonnement c'est abonnement elle doit se renouveler chaque jour ku munsi w'umukarismatike ku munsi uheretse umutima mweranda wumva iyo aza kukurungika ariho uza kuja wumva ico aza kuvuga ngo ukore ico uza gukora kumwe tubivuga mu vya bisesho vya Efeso bikaba vyo ku munsi atari umuntu yo yamirira mu buzima bwa misi yose agahava amenyera akava asaza mu bukizo kandi aguma bugumu vyabwirizwa Yesu ahamagara ku munsi ushatse aramwumviriza ukamukurikira cane kandi ukamusaba ko mutandukana ku munsi umubwiza gutandukana ku munsi ico naco n'igikorwa ca mutima mweranda akururumbika ku munsi arico gituma umuntu ahamagara nko ku munsi aguma yinagura aja kuvoma aja kurondera ico mukuzi ijambo ry'Imana mu gisarisho no mu kwibuka ko wemereye Imana ko icifuzo arico ukora erega madamu ni naho ugira ndogopera ukamenya icakunaniye ukamenya aho wananiriwe atari uko bica bisa misi yose bica vyamara ivyawe uza guhava usa n'uwundi wese canke mbere ukaba inyuma y'uwundi wese ego murakoze cane mama hano mu mico y'iwacu mu Kirundi turamenyereye yuko iyo umuntu yashengeye bamuvuga ko ibintu vyiza naho bituba vyari vyiza rero igihe twari tugandariye umusaseredoti w'umukama Amando Kana harabaye ko muri ico gihe twari duteraniye dushengerera twari tumva intahe nyinshi zitandukanye haba mu gihugu haba no mu bindi bihugu none hari ibimenyetso bibandanya bishingira intahe uwo musaseredoti w'umukama ubu atakihari kugira ngo twumve ko bitari ibyo gushikuza nk'uko abandi babivuga ibimenyetso yabanye gushingira intahe abadanya gushingira intahe nuko je mbona abantu bakivuga nka kurya nyene bavuga baracamutangarira umuntu bakubwira ati sha patiri nyana akagenda ati mbega yemwe undi nawe ati yaratwigishije n'ibijya tuzobigendera gutyo hama amarezo sosiyo ntabona ko baguma bamushingira intahe usanga bashizeko amajambo yavuze gafoto canke undi yashizeko itemoignage canke uwundi ibintu bene ivyo rero ntiyaramara imirimo je mbona
ikibanda ego cyane mu ntare zagiye zirashingwa haragiye haragaruka cyane yuko patiri yamenyesha inkuru nziza haba aha mu gihugu iwacu haba mu bihugu bya kure muri Suwede mu Bubiligi muri Amerika ndetse reka mbere henshi hatandukanye mbega mwebwe mama nk'umwana muri mutima wa patiri Amando Kano uyu munsi hari ikimenyetso kiboneka mwoduha c'icamwa c'ubutumwa bwa patiri Amando mu bihugu bya kure yego yaramenyesheje ubutumwa rero mu bihugu bya kure nk'umwana w'umutima wiwe naramenya ko yagiye naramenya ko yagiye mu bindi bihugu ndahaciye nkabyumva ko yagiye canke twavuganye nkambwe ati sinzoba ndahantu mfise ubutumwa hariya ubona ko hari ikimenyetso kiboneka mu duha c'icamwa c'ubwo butumwa ikimenyetso kirahari ikimenyetso kirahari ko naramenye ko aho yaraja kumenyesha Imana mu gihugu ca Suwede hariho abakristo nyene nabo nyene babaye tushe n'urwo rupfu kubera umusaserdoti Patiri Nyasi ko ari muri Suwede yarampaye ayo makuru kandi arambwira ati nkundiye barafise ijambo barafise ubutumwa bashaka gutuma bari buze mugabo ati we kuri hafi bikunze ugashikayo gutuma ijambo ca ndabona rero yuko nukuri aho patiri yaciye no mu bihugu vyo hanze biraboneka ko bazi ko yari uwabo barinze bavuga bati uwo dushikirira abavukanyi biwe akabatubwirira ko turi kumwe ko twabaye kumwe muri bijya bihe byose nico kibinyereka ko ubutumwa bwiwe no mu bihugu vyo hanze bwagize icamwa uvuga rero yuko ubutumwa bwa patiri Amando bubandanya buvukanisha n'abakristu bo mu bihugu vya kure burabavukanisha nyene numva ko bantumye barantumye kandi ubutumwa nabushikanye ni ukuvuga ko abari muri Suwede baraheza bakavukana n'abari bo kwava muri paruwase bantumye kandi ubutumwa nabushikanye urumva rero umuvukano kubw'urukundo umuvukano uraheza ntugire bariyeri nkabona Suwede si hafi rero nubwo butumwa yarambuye umva ko bugira ivyamwa vy'umuvukano rero umuvukano urabandanya ntakihari ico nico gikuru ko bitaca bihagarara batoyagiye ariko urumva ko bibuka bakavuga ati yaraje yaratumenyesheje Kristo none dushike ku basigwa biwe umva ari ikintu gikomeye cyane nico ego none gamavuze ivyo vyose yari umuvyeyi w'umutima watubwiye yuko wamusigaranye kugira ngo akubere umuvyeyi w'umutima nawe nta majambo tuza turirako mwoba mwarashoboye kuganira n'uwo muvyeyi mu mwanya wa nyuma umwanya wa nyuma wabaye nyene umwanya utoroshe ego turashoboye kuba kumwe bigomba kumva urumva ko vyari vyinshi kubera umuntu nivyo Imana yakora ibitangaza mbwa camaze kutwa ibitangaza ni ukuvuga yuko kitaba utaza gutangara baba babonye ko umuntu aremvye hatabaye igitangaza ngo akire ubona ko abwiza kugenda rero mva rero ko waba ari umwanya utoroshe twaravuganye no ku bijanye umutima wanje n'umutima wanje ahubwo tuba twaba tubivugana je naramwemereye ko vyo twayaze nzobigerageza ego hama ndamubwira ko ntazovyibagira nawe nyene ati sinzovyibagira arambwira ati runo rukundo rero ko twajanye na bavukanye biwe kurya nabivuze uherutse ati urwo rukundo murarubandanya bice
rucikira mu ruce rucika urukundo ruri hagati yawe n'umuryango wanje bavukanye baneve banies ibyo bibandanya nk'uko nibyo bigumye ndamubwira rero na sinodonda neza ngo ibi n'ibi ariko habaye umwanya mwiza cyane uciza mu mutima wanje umwanya udashobora kuzozimangana kandi umwanya umufasha kuko nk'ubu habaye n'iyi situation mvuga nti nari kuba ndamukeneye ndashobora guca mvuga nibuka ko twavuganye ko nzogerageza rero imyaka yose tumaranye izo mpanuro zose ziri mu mutima ndazizi kandi rero nawe nyine nta kuntu ari hariya mwijoro atamubwira n'ibyo yego cyane mama turagukengurukiye n'ukuri kuri Axe ya Vibe TV nyine uguma ugambukira umutima mweranda ahasigaye abantu benshi bagahezagirwa n'ibi tuganira bigakuzuye cyangwa none ga mama turamenyereye yuko iyo umuntu yigishije nukuri Patiri Amando Kana je ndamuzi nkiri muri universite niho nasanzwe kugenda muri foyer de charité yaratwigisha akanyugo ingo zubatse zaragendayo akabigisha akanyugo abihebeye Imana baba abasaserdoti baba abafurere baba amwebwe ababikira mukagendayo mukanyugo nukuri umuntu naho wabaza umuntu mwibarabara yavuga wagiye mu nyigisho ziwe warumva ko hari ikindi kintu cyahindutse hari ububasha bwari bumurimo bwatuma umuntu yagiye adataha kandi ibyo nabyo ndabishimira nayo ko byarambaye ariko rero iyo umuntu atakihari hari aho abantu baca bahurukira none akajambo mutekerera urwaruka twebwe turi mu ngo zubatse eka mbere n'abihebeye Imana ku nyigisho nziza kuba yarabamenyesheje Kristo ko borubandanyamo ntibahave badebukirwa ntibamurukirwe ngo babihebe bacike intege ko akajambo batekerera nikobura murumva ko umuryango wiwe tuba tuvugana naravuze ko baba ngaha hakurya ngaha muke si kure nawe naja mu misa turahura ku isoko turahura mvana ababanyi ko bo ari umuryango w'amaraso bakaba bataciye baheba kijya kigo ari umuvukanyi wabo yarari muzi ko nimba yiwe ari hiri ntibace bahaheba je numva n'undi wese yoreka kuhaheba akurikije ivyo yakurayo kuko inyigisho ntizizohagarara azotinda haze uwundi mupera kandi n'ubu harimo abasaserdoti aba mu mpamvu w'irya foye bisigura ko ntawokenera ikintu bakibura ukeneye impanuro foye de charité abamamwe niho bari umusaserdoti ariyo ukeneye ikintu nk'uko yari agikeneye Patiri Amando ari hari yoshikiriza ico akeneye bomwitaho kandi inshuro zose amaze kujayo mu nyuma ya rujya rupfu narabonye ko n'ubu abantu baragenda bahanura ko atawacaheba ahaciye areka azoba yihombeje kuko nk'agasengero kamamwo adoration niho kakiri y'amaretraite niho biri za ekute ushobora kugenda ati nkeneye umuntu tuvugana ku kintu niho biri abandi bamambure bose niho bari ikigo ico Yesu yakivuze ko ati ni umushaha wanje w'ururimi bose umushaha wa Yesu ntiwugawe ntibagenda kuvoma ngaruka nirugende abana ntibagende abubatse nyaruka za nyigisho zihajya babandi babahanura ingene urugo rworyoha niho bari na kare ntiyabikora wenyene musozi mubizi twiyibutse ivyo yatwigishije ariko tuja kwinagura muri bishasha kuko nk'uko mubivuze abatwigisha n'ubundi hari aho baza kwigisha nawe ari harya umva rero twosubira tukagira intege tukagwiza intege ntiducike intege
ntituvuge ngo ko atahari ntituzosubirayo n'iki nk'uko mubivuze ni irembo ryugururiwe ko tugenda kuhagabana ivyo vyiza. Mbega mama buriya muri komantere je narabonyemo akantu mukware narabonyemo ko murakware nagize Universite y'Uburundi nagize igisata kiyi makomatera yose nabonye ego abayipfutse ntibabeshe niko bavyita kandi nivyo jana nize Universite y'Uburundi kuva muri mwamaze kwihebera Imana. Ego nari nihebereye Imana kuva kera jewe ego kuva 1992 urarambiyemo kandi Imana igukomerezeyo. Ego amen. Kera umuryango wacu warakira abana bahejeje uw'icumi rero nagiye muri abo numva nacerewe Yesu ashaka kubana nawe ndamuzanira abandi benshi mu kwigisha ijambo ry'Imana kuko nico gikorwa nyamukuru ca bene Terezia ni naco nahakundiye. Numvise nshaka kwigisha abantu baza dukunde Yesu ndatsinduka ntabanje guheza amashuri atari uko yananiye oya kuko maze kumubikira nahejeje ndabandanya ndiga cycle supérieur ndayiheza ndakora gato nk'imyaka nk'ibiri hama ndagenda kuri university hama mbega none baragize vya bintu vyo sinzi ngana bavyita kuko je sinaciyemwe bateme barabigishije bateme muragira ry'amaformation yose bagira ego je nagize bateme uri umubikira none vyarakorohera barakoresha exercice zose bakoresheje abandi. Ego je narakoze ama exercice yose gusa ntitwa twambaye gutya oya tuba twambaye civil mugenda kw'ishuri mwagenda mwambaye civil. Ego kubera kumbe rero nibana gutandukanya ngo bamenye bati urya n'uwihebeye Imana canke n'umurayika asanzwe barakumenya kugira bamenye ngene vyagenze. Impapuro tuzana kuri inscription abaye ko kundi umubikira kuko ico gihe vyasaba ko uba waraciye muri service militaire formation ni service militaire sumeyo rero kubera ko n'abandi umubikira sinaba naciyeyo kuko mubikira ntimwacaye oya ntivyokunda ntivyojana sinacayo n'abafise rero urupapuro rwerekana ko ntayigize kubera ko nihebeye Imana urumva baca babibona ngana twata bakoresha ama exercice cyo kimwe n'abajya bariko basanzwe baradukoresha nta nimwe ntakoze ko utazikoze ahubwo uba uriko uravyongereza je narabikoze vyose gusa ko baba barimwo ama exercice amwe general nasanze uruhusha muri congregation kugira ngo bateme ndayikore nambaye ipantaro nambaye ipantaro kuko kwiruka kumera nko muri sport n'ijipo numvise mu mutima wanje ntibishobora vomye ipantaro kugira bibe mu rupfasoni. None mwagize igisata kiyi? Je nagize faculté des sciences économiques et administratives, département de gestion et administration. Nahejeje kera muri 2006 14 novembre niho nasomye igitabo. Urumva ko iminsi yaciye. Yego none mama turiko tugenda tugana ku musozo turakengurutse cyane kuri aka kanya waduhaye kuri Axia Vibes TV. Turakengurutse ko wemeye kuza kutuganira kugira ngo tubandanye twumva ibyo vyiza umukama yakora aciye ku musaserdoti w'umukama Patiri Amando Kana ku ntahe abandanya n'umushimira zitwigisha natwe ko twoba abantu b'ukuri tukaba abantu b'iteka kandi bahiteka abandi
bivanye no ku byo twagiye turabona kuri uwo musaserodoti w'umukama, kandi ibyo bimenyetso byose biza bibandanya bimushingira intare nk'uko Musenyeri Gervase Manshimiyose yagiye aravuga ati ikimenyetso cyose muzobona kirora ku bikorwa byiza yagiye arakora mu buzima bwiwe bwo kwemera n'igisabisho, akaba ari kiboneka ko boza baraza bakabishikiriza ababijejwe. None rero tubandanye twinovora izo ntare nziza mwadushingiye, twongere dukengurukire kandi n'abo bakristo basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda baba mu bihugu byo mu Bubiligi no muri Suède, bobo bagumanye ubwo bushuti bagendaniye n'umusaserodoti yagiye kubamenyesha inkuru nziza, bagaheza bakaguma mu ubwo bushuti kumwe na Foyer de Charité, ntibace bagira ngaho baheze. None mama mbwire ko rero musubire ndondora bariko baratwumviriza kugira ngo tere turangiza. Murakoze. Mbere yo gusubira kwidondora nanje nashaka kubakengurukira ko twayaze. Yego. Ndakengurukiye n'abo bakristu bo muri Suède basenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ndabashimiye cyane. Amarezo sosiyo ni meza, uyu munsi numvirije ndumva ingene bategura igisabisho, tumva wamegane mu Burundi, wamegane mu Rwanda, none nibakomere ekleziya ni imwe ku isi yose, tubandanye dusenga tugira urunani, igisabisho nyene tubasha kuma dukomera, hama tuzoburire mw'ijuru. Rero nkuko nabivuze, Mama Maria Goretti Mbonimpa umubikira mwene Terezi arangurira ubutumwa mu Bukeye mw'ishure lycée technique Notre Dame de Sourire, ishuri ryo kuva kera, ishuri ry'imyuga ririmo utwana duto n'abakuze, nuko abigeme gusa. Bamwe mufise abigeme bageze ku muzoje kurondera mama mujanye amanota meza mwumvise ko ari ishure ry'umugabekazi w'akamwemwe kugira ngo ibibondo vyanyu bikurane akamwemwe mu mashuri bariko baragira. Bikira Mariya azarabamwenyurira ku munsi baca batransfera ku bavyeyi babo. Tuzoca dusanga twese twakwiwe n'ako kamwemwe n'umuvyeyi Bikira Mariya. Natwe duhamagariwe kuba abantu b'iteka n'igihe abacu baba batakirimwo, tuguma duhana iteka ku minsi yose no mu gushengera kw'abacu ntibitware iteka, ahubwo iryo teka bagize mu maso yacu natwe ribandanye ritubera akarorero. None tubandanye tuberwa akarorero n'uwo musaserodoti w'umukama Amandukana. Kuri Axia Vibes TV ni Nemeyimana Jeanne d'Arc, mwakoze kubana natwe, mugire aho muba mwumva we.